nongera guhakaze abo twari kumwe nijoro kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, hakaze n'abashasha utari hano nijoro kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nijoro nababwiye ko uno munsi tugomba kwitegurira ingaburo yera canke ingabura. Imbere yaho twitegurira rero ingaburo yera, tubanza gusoma ijambo ry'Imana dutegura. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubari ngaha nijoro twarasangiye ijambo ry'Imana, ariko tugomba gucira ku mayange abatari hano nijoro. Kirumvikana? Bwana Yesu asifiwe sana. Rero abari ngaha nijoro nagomba mubabwire icigisho twari dufise cyitwa iki. Biraba abaje mu munsi batari hano nijoro twize icigisho cyitwa iki. Ingaruka yo kutaguma mu isezerano. Twize ku ngaruka yo kutaguma mu isezerano. Twarabye akarorero umugabo yitwa Shimeyi yahawe amasezerano n'umwami Salomo, amubwira ko yubakira Yerusalemu, wazoguma i Yerusalemu, amubwira ati niba aramuka i Yerusalemu rero uzopfa ntakabuza, kubera yari yatutse Dawudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Dawudi nawe yari se wa Salomo. Dawudi yari umwami, hanyuma Salomo yari umwami. Uwo Shimeyi nawe yari umukozi ari ubwami. Hanyuma abatwagwa ba Dawudi bamugirira amakosa, baramuhindura, mbere akwigura n'umuhungu wiwe. Umuhungu wa kabiri yitwa Adoniya, bituma Shimeyi acamutuka, mbona kare wari umutamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuhungu mutoya arashakura, ariwe Salomo, ashakuzwa nuko Shimeyi atutse Dawudi, nawe kandi Dawudi ari se wa Salomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twaravuze ko natwebwe igihe turiko turatuka Imana, Yesu arababara. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Yesu wenyine n'abantu bakuka Imana, iyo bumvise gutuka Imana baragira barababara. Bwana Yesu asifiwe sana. Turagomba ko Imana yacu ikugwa neza, kuko ifise umugambi mwiza idufitiye, kwizodukura bwa kwisi ikadutwara mu ijuru hatagira ingorane. Bwana Yesu asifiwe sana. Hariho umuririmbyi umwe yaririmba avuga ngo emwe mibabaro yo mu isi nta n'umwe atarayibabazwa, nta n'umwe atarageragezwa ngo abure ibimutesha amahoro. Aca heza avuga ngo none ni kuki mutagira inyota yo gushika mu bwami bw'ijuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Niyumvira uwo muririmbyi yarihenze aha muri buri tubwire mweho muri mwebwe hariho umuntu amaze kubaho ategereje imibabaro? Ntawe uriho. Kuva akiri uruyoya, umwana isaha avutse aca arongera igiraha, uwo mwanya avutse akomeye, ikintu ca mbere ahera kuvuga ni kurira. Bwana Yesu aduhumuriye sana. None umuntu amaze isaha imwe avutse aba amaze kubabazwa kwacanye. Ubimenye utabimenya, menya umwana aragira ibimubabaro. Mu Giswahili bavuga ngo hali ya hewa. Umwana akiri mu nda aba mu buzima bwiza, ufise temperature ikwiye. Mugabo amaze kuvuka temperature irahinduka, hakaza umuyaga. Haje umuyaga, imbeho ikayinjira. Bwana Yesu aduhumuriye sana. Imbeho imaze kwinjira acatanya akababara akanarira. Bwana Yesu asifiwe sana.
agashobora no gukubitwa akagira agakubitwa, ariko aronka agamenya umuvyeyi agacamushigurikira inyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibikubabaza biriko birabandanya ari iki? Akiri umwana yisumbuye n'inkoni zirajako n'indwara nazo zikagira zikaza zikamufata. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwana arwaye nakubwira ngo nagize, nakubwira ngo ndagwaye, ubona atangura kurira, arababara akabura igenda bivuga kuko atakubwira kuvuga, akatubona rikararira birasaba uruzi kimutumye arira, ishavu mbere ritangura kumutera, umuvyeyi agatangura kumukubita kandi agitera agwaye, amagomba y'indwara n'amagomba y'ingori bigaca bigira ngo kandi umwana kumarira ntazi ko bibereye mu bikorwa. Umwana aragwaye reka mukakubwira atanduze ishati yawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Arakubita. Ibituma baza rero ni byinshi. Umaze gukura rero ubukene nabwo bwashabuka. Ubukene bundi itiro n'ibiza uratagize mapigo ya moyo yanazidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utarumwaye umutima urinda kungwara kubera ubukene gusa. Abanyeshuri b'ibiti bibaza amapigo y'umutima yavugiye ku mupimo usanga ari 170. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuntu afise umutima ugenda neza agarukira ku 170, ariko uri mu kibazo abo gupima basanga abari mu 108 n'amajana arashika kugeza ikibazo gikomeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibituma baza rero ni byinshi, turakeneye gushika aho tutagira ibigira ibitubabaza. Abakuze bowe amabire aje asanze agerekeranye ihagira itirapangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko ngo ndababwire mu ijuru nta bire zirogira, nta bire zizomaye mu ijuru, nta guhagarika umutima kubyimba. Ngo ndababwire umenye icyongereza utakimenya, menya nicyo kimwe. Ukwiga kwatewe ni amajambere cyane, ukwiga kwatewe n'igihe icyaha yatari icyaha nta kwiga kuba kugitera, kuko abantu bakunze bavuga indimi zingana nuno gusa abantu baracyavuga bagira bavuga ururimi rumwe, akayoya kumwirabura n'akayoya k'umuzungu bariraco kimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukwiga kumenye ko kwatewe n'icyaha hariya muri Babuloni, igihe Nimurodi yubakishije umunara, Imana iri mu ijuru yaritegereje ibona abantu ibyaha bibaye byinshi, ibahindura indimi zirasaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nuko abantu ntibakibumvikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubucukwa kumaze kuza, Imana igerageza kugira ngo abantu basubire kugira kumvikana. Bakiri mu isi kuko tucambaye ibyaha ntibishobora kugira kumvikana. Iyo hatagerageza kurondera ishuri indimi zikumbikane naho baja mu ishuri ntibashobora kumvikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuzi icyongereza ntuzi igifaransa, nakuzi igifaransa ntuzi ikijaruwa, nakuzi ikijaruwa ntuzi igisupanishi, nakuzi igisupanishi ntuzi igisirayeli. Ntibishoboka naho barokwiga ntibaromara. Bwana Yesu asifiwe sana. Byagomba abantu indimi zose bazimenye, ariko kubera zatewe n'icyaha ntibarokirana, ntibazozimenya. Ariko hazoba igihe icyaha nicyaneshwa bagire basubire mu rurimi rumwe.
bazorusubira ko bari hehe mw'ijuru turi biki isezerano ryo kuja hehe abakuye kw'isezerano rero batatondoye nibo bazogira Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Abatakuye kw'isezerano ururimi rwo mw'ijuru ntibarogira ntibarorubera. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutavugana n'Imana rero tutavugana n'abera abazungu tutavugana umusupanishi tuzokumvikana n'umubembe tuzokumvikana umujerwa tuzokumvikana n'umumasayi tuzokumvikana umunyarwanda tuzokumvikana umuvugira inzara tuzokumvikana ruhari ururimi rw'abacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko bombi ndababwiye abandi nabo bazoba bavuga urundi abatubashye Imana ngo bavuge kw'isezerano bazovuga urundi rurimi nabo nyene n'urwahereje biyumvira nta zindi ndimi zizovugwa zo kurira. Bwana Yesu asifiwe sana. Bazovuga ururimi rwo kurira bagifite n'umuntu rero ngo ururimi rw'umubabaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Muraza abantu batize bashitse aho abize babi baragira barababara baravuga ntibumve ibyiza birakoreka ntibabimenye baragira inota kubimenya ntibabishobora kubera ntibabize ntibize kandi baridoga bamwe baratuka ababyeyi ngo babagiriye nabi ntibabakore ku ishuri naho ni igihe cyabo. Bwana Yesu aturumiye sana. Umubyeyi bwa mbere na mbere kugira ngo ntatware umwana ku ishuri n'amagoro ari mu mahoro abiterwa n'ubukene. Bwana Yesu asifiwe sana. Abagowe rero abandi ababyeyi bararonka amahera yo kwigisha abana nawe akayatera nawe yo gutwara amashuri yawe yacira hagati kubera ubukene. Bwana Yesu asifiwe sana. Bombe ndababwire ndasubira ku cyigisho cya nijoro kuguma kw'isezerano. Isezerano rizoduha ibyiza ariko no munsi ntitwabwira ko hari ururimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayo masezerano ayo twaravye nijoro abagize ingaruka mbi barabo mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera twamusomye mu gitabo cy'abami batangaye bambere uno munsi naho turaba ku isezerano rya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twebwe abo mu isezerano rishaje ko Simeri yasezeraniwe kuguma i Yerusalemu natwe twasezeraniwe iki? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusabe icyo mwaransomereye n'ubundi abasari mu nzu. Dusome mu gitabo cy'Abikorino ba kabiri gatandatu n'umunsi wo urasoma hatoya. Soma urajya gusoma imirongo itatu gusa cyangwa isoma imirongo ine hera kuri 14 uheze kujya mu murongo wa 11. Nuko ndasoma mu izina rya Kristo umutwe w'amajambo ngo ababuza kutifatanya n'abatizera. Kwifatanya n'abatizera 14. Ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka n'ukugabitanya bifatana bite? Canke umuco n'umwiza bifatana bite? Kandi Kristo ahuriye na Beliyali? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima nk'uko Imana
uyu yavuze amajambo ni Pawulo, ariko yasubiyemo ayavuzwe na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayabwira ishengero ry'i Korinto, ababuza ngo kwifatanya n'abatagirana. Ndasabye mu ntangure ntimuvuge ngo umutama yavuga amacakubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Twebwe turemewe gufatanya n'abantu bose muri byose, ariko hageze mu by'imwero hategetswe kuba itandukanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubera twebwe tuja mw'ijuru, abo bandi nabo baja mu muriro, dutegetswe kugira itandukaniro nabo. Abo turiko turabavuga n'abahereye, nona ikiranga bo mw'isi n'iki? N'ibikorwa. Muvu abana babiri bavukana, umwana w'isi uwundi w'ijuru, murategetswe gusangira ibintu byose by'umubiri no kubikorera hamwe, mugabo hageze mu by'imwemu mugatandukana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwana n'ababyeyi bategetswe kumvirana muri byose bakora, mugabo hageze mu by'imwemu mutegetswe kurerekana. Abapagani nibo iyo bagiye gutembera barerekana bicura ngo barabaroga. Bwana Yesu asifiwe sana. Babaroga mu by'umubiri rero, ntibabaroga mu by'imwemu. Uburozi bwo mu by'imwemu nabwo buri hose, mu nzu iwanyu buriho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubera inzira imwe abantu bane, umwe arashobora kuba akunda Imana, batatu batayikunda, bajya kuri we rero n'abarozi, ibyo bamubwira byose ntibizomujyana mu muriro, ategetswe kubitinya nk'uburozi ntabumvire. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka ndababwire, jewe Burundi nari igishomeri cy'amahera. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyagiti igishomeri murakiri. Jewe nabatizwa mfise imyaka 13. Papa yaranywa inzoga, ba mama iby'Imana ntibaharura, nabo tuvukana bamwe babifatira isaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi nashomwereye mfise ibitoki n'ibiganza bikeya nari ndabifise, mugabo ibiganza ufise bikeya nta mahera ugirana, nta mahera uronka, none uri kudandaza akantu kamwe mu kwezi uba uri n'ibiganza. Bwana Yesu asifiwe sana. None uraronka amahera. Reka ndababwire, iwacu ku Muyange ukwezi kwa kane ibiterwa byose by'ababyeyi, umuceri wabugize baba wewe, ibiharagi abatekare byabigize eka n'ibigazi byarashe mu kwezi kwa kane, ibitoki byovyo sinopu byahira. Ushoye mu isoko ibitoki wabugize, twarabishora tugatekera, ushoye ku Muyange tugatekera nk'imizigo 4-5, ugasomera mu isoko ugaterekayo, ntiwaronka n'ugira n'ukubaza kuko nawe nyene yababikize. Bwana Yesu asifiwe sana. Abakiriya twaronka murabazi zari mbere, kuko isoko yaraye mu gutaronka n'ugira n'ukubaza, isoni zikagutera gusubira gusoma ya mizigo usubizaye.
muhira ugategura urasohoka uri usizeye wisuka impene zikaba zagiteye zabibonye zigaca zitapwiye. Bwana Yesu asifiwe sana. Papa rangi atuwamanura ikijuju ibi bitokuri kuronona ushira impene mw'isoko ntiwofata ukabikanya ukarukupeterera bakutwarira ku biraho bakaguha amahera kuko abantu banzoga baragira babobo barana ikidumu warashobora kuronka amajana atanu none ushora ibitumu bitanu 2,500 wawe yose nanje impene zarama. Bwana Yesu asifiwe sana. Urazi ko namubwira papa ndakunda kandi ndagushimira ko unyifuriza ibyiza mugati tongo ryawe narihaye Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Abatwaye mu birabo bakaronka amahera nanje ndasubira inyuma nikunkumura ubushomeri tukagirane tugafata ariko ndahisemo kwita umuyobozi papa sinemeye ku itongo ryanje arishira kwa Satani. Bwana Yesu asifiwe sana. None ubu naho wogenda kuraba igitoki kimwe nikigize nikiriho byaraheze byose ariko iyo mpereze itongo ryanje Satani niba ryahereye kwa Satani. None kuko ntakijya ibyo mu bitoki sindiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo nta ngorane kw'isi dutegetswe kuva hagati y'abantu siniko rero ndakubwira bo mu bantu hariya nguroha kugira ngo abo muhira mu nzi wanyu ni beza bari kubicu ngo bari ababanyi nibo bameze nabi. Umuntu wese mutari hamwe mudakunda Yesu cyo kimwe n'umwanzi wawe mu buryo bw'imwe ubwa mu mubiri n'umukunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma twebwe aha tubonye ko Yesu yatubwiye ngo nitwava ahandi aroca tubera data natwe tumubere abana nk'uko mu ishengero hari abahungu n'abakobwa azotubera data natwe tumubere abahungu n'abakobwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi tubonye ikindi bazotwakira kutwakira natwe twakira tujanaye mwijuru atagira ingorane. Bwana Yesu asifiwe sana. Iryo ni ryo sezerano tugize abo mu isezerano dufitanye isezerano ryo kuja hehe mwijuru atagira iki ingorane abantu bari bagira isezerano bakibagira ko basezeranye babonye babandi. Bwana Yesu aturumeza babonye babandi bagaca batangura kwicuza ngo barahomvye. Hariho abandi bafise irindi sezerano tudasezerana isezerano hariho amasezerano angahe abiri. Hariho isezerano ryo kwa data wahehe wo mw'ijuru n'isezerano ryo kwa Satani kandi naryo nyine turarifitiye koko. Bwana Yesu asifiwe sana. Turafise kopi yaryo turazi icyo rigira rivuga abantu b'ibwemu baramenya imikorekeraye ikuzimu nk'uko mw'ijuru bategura kwakira umugeni. Yewe ndagomba ndababwire mw'ijuru barakatije bariteguye kwakira umugeni kandi uwo mugeni ni wewe wahisemo kwitandukanya n'ibyiza. Barakatije rero ibibanza birategurwa kuko hano mw'isi ubugeni butangura kwitegurirwa mu gihe cyo kugira cyo gupfa. Ino bavuga ngo ni igihe cya engagement. Iyo engagement iriko irategurwa abantu barategura ibibanza n'amayunifomu akagira n'intambuko barogira. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukagira engagement utategura intambuko uzotegura iyobiya. Bwana Yesu aturumeza utegetswe gutegura uniform ugategura n'intambuko
mukamenya abantu bose n'abatama ingene barogira bazokwambara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwijuru kandi mugenda rikarategurirwa, birategurwa neza, birogenda neza, bitegurwa bikigize bikiri hano ku isi. Ndakuye gutama ugomba kugira ngo mugende nta kijambere. Bwana Yesu aturumiye sana. Umutama ategetswe kuguma iki ari umutama. Nico gituma najewe mubona ko nambaye impuzu none mubona bete ngizabana ndiyabari urugunira kuko ntawugira nta muntu wekana ingamba. Bwana Yesu aturumiye sana. Umwe kubiga Bwana Yesu asifiwe sana. Jeni yambari y'umwumba birambe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko ukiri muto yambaye nk'ibipanje. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndafisa bakiri bato muhira barambira ngo ariko papa kuyo mutwe yambara ko kitatabuze yambara. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wabada kubwire mwijuru biriko biragira birateguye kandi mwijuru ninashikayo ko bizi ntazobumutaha ndozambara iz'abakiri ba uyu mubiri nambaye uzogira uzohingo usigahanye uwo tuzokwambara mwijuru n'ubuntu. Bwana Yesu asifiwe. Abafise imibiri ifise ingorane ndagomba kubabwira mwihangane n'Imana amiriza neza mugahita neza imibiri mwotanye muzobambika iyindi itagira agasenga. Mu gitabo ca Yohana icete cyanditswe na Yohana kigira gatatu igice cya gatatu nyene havugwa ngo uko tuzoza ndikurahishura. Bwana Yesu asifiwe sana. Womenda babwire abariko baracungura ku Mana bihindura imibiri ngo bagire inzobe base neza. Uko tuzoza ndikurahishurwa ntibigire kuromenya uko uzokwita abana gato. Uko tuzoza ndikurahishurwa. Bibiri tubwira ko tuzosa nani namwe na Yesu. Kandi Yesu ko bamuti Yerusalemu sikazoba ari mwijuru. Ngomba kubwire naho yazuka barahuye na Mariya ntiyagira Mariya nyina wa aho umuvyeyi atamenya umwana we. Bwana Yesu asifiwe sana. Amaze kumwihishurira acagomba kuza kugira umugumira mu byati ntumoreko sinashika kwa data kugira ngo nambikwe iki ubwiza. Ubwo yari yambaye konyene bwari bugiteye bwari buhagije bwatumye Mariya atamumenya. Ariko nawe mubwira ati hari murakwira ninashika kwa data hari ubundi nzokwambara ntumoreko rero ntaramba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi Bibiliya ikatubwira ati yagukorera Yesu kwambika ubwo bwiza. Uko azoza niko tuzoza, tuzomuraba, tuzomwihweza kandi tuzomugumbira. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Rero ndababwiye si jewe ndababwiye uwanditse aho ico gitabo arongowe na Murere yabwiwe ngo rero bakundwa n'Imana twebwe turi abana b'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haramaze kubiki itandukanye hariho abatari abana b'Imana n'abana b'iki ngo rero ubumuzi gakwiye yaba yiyegeje kuko n'abantu kugira aho ari wera. Nagomba rero ndababwire nabibutse mugume mwisezerano mwiyenge mureke kwiyanduza
waribagiye urihumanya, kumbura waribagiye kuri umugeni wa Kristo, kumbura waribagiye ndakwaye kaze ngo ushike hano tugufashe gusaba imbabazi. Si jewe ndaguharira, si ubundi mpasiteri aguharira, si mwarimu aguharira, ni Yesu wenyine aguharira. Turagwaye kaze wewe wihumanije mu ngeso zawe, ntabwo nzi ibyaguhumanije, nico gituma ndabivuga. Mugabo wewe wihuye, turagwaye kaze. Ninde yifuza kuba mbere, turagwaye kaze. Ntiduteba yewe dufise ibindi, uwifuza kujya turagwaye kaze. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti,
Yesu turagushima ko uwera gutangaza ngo intama zumva ijwi rya mwenezo Mana n'abana bawe bumvise ijwi ryawe nk'umuvyeyi maze mwami bibuka yuko bagendeye kure yawe hari ibyo bifuza kuri wewe ariko basanga kugira ngo babironke basanga witandukanije nawe bisabwa yuko mwami bongera kugaruka kuri wewe Mana aba bantu bagoye ibiganza byabo abazi wababonye bagira imbabazi ndabasaba imbabazi w'izina rya Yesu Kristo icyaha cyabo kuguweho byaha byabo bihariwe amaraso yawe Yesu abetse abatunganye hanyuma sawa umutungane bababera mutubera kuko babera mukora kubera Yesu umujuru umaze kubahari gushima akira amashimwe cyane kubahari ubeze kubatunganye neza ryawe rya Yesu Kristo amen. hanyuma mani mw'ijuru Haleluya. ngaba abantu bafukamye hano kubwo kurondera inkomezi z'abagabo yera bararavye uko bogenda muri iyi si bagendera mu mubiri babona mu mubiri ntibaza kubona mw'ijuru barifuza kurondera inkomezi z'abagabo yera zibabashisha kugenda muri iki gihe kibi zo kubatandukanisha ikibi n'icyiza kugira ngo bagende mu kugwera turamusaba rero kuko wabivuze ngo mu minsi iri iherezo uzosuka mwebwe wawe bari mu mubiri bose aba bari hano bari mu mubiri bari basuke kw'inkomezi z'abagabo yera abataraza mwebwe bahembwemo abafise mwebwe badakiri kumwe bongera inkomezi urakoze kugiye kubikora mu izina rya Yesu amen. Amen. Nasi mcha kupitia. Mariko tutisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Muombe kwa mchungaji hapa. Shukuru kwa ajili ya leo. Ujyo wawanishe kujao. Mwana w'Imana mzima ubareke kuyiga kwa yeye. None Yesu Kristo umukozi wa watumani arahejeje kubiba mu shengero ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo turariye twahaza. Ndasabye mwana w'Imana mzima aho yakuye umwongere imigisha. No hanyuma azaronye icyo akabura ishengero ryawe. Yesu shishikare kumuzurika aho yakuye. Ibisigaye mwana bakozi wawe ushike kubagira neza Kristo. Ushishikare kubarongora kuko bariteguye nyene. Kuko abarongora bakakugaburira. Natwe tukaba turiye twaze. Yesu bamwe amashimwe n'icubahiro. Ibisigaye mana ushike kubohereza. Ushike kubohereza n'ikaze ngo wongere intege n'inkomezi kubasha kutuka imisozi n'urukundo yawe. N'ugukika mu mubiri yayo. Bagenda kwamamaza izina ryawe kuko Mana yacu n'ijuru. Bavuze ko uyu musozi wakenaka. Abo amashimwe n'icubahiro. Ibisigaye mana yacu n'ijuru. Ushike kubohereza neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tunakwenda kutoa sadaka. Niki ya chini amashimo ngaha ani hariya naho nishikwa lisanzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitaomba kijana mmoja atupe pambio tukiwa tunatoa sadaka. Nile tayari praise chorus. Tutatanga sadaka. Hauli ho. Amen.
uraturinze uraturagira none ndagushimye cyane kuko data wateguye uno munsi wo kuza mu ishengero ryawe ni ukuri waduhaye imbaraga watandukanyije buri umwe wese umushitsi ahangaha amahoro izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro ni ukuri ugira neza kandi uradukunda ndetse twagaburiwe yemwe twahezagiwe twishimye twanezerewe ariko akanya kageze data waravuze ngo nimuza mu nzu yanjye muzanzanire icyo gushyira mu nzu yanjye hatazaburamo ibyo kurya hatazaburamo ikintu kandi ngo ayo maturo ngo nayo kuzaja kubikwa mu ijuru aho ingese n'inyenzi zitagera kuko aho ariho n'imitima yanyu izaba ni ukuri watubwiriye neza watunesheje watubereye ku rugamba none turabashize ku murimo wawe data ubongera imbaraga hariho abakuye ku buzima ukuri ukomeze kubongerera imbaraga zo kugira ngo banakomeze bakore mu kindi gihe bazagarukire banafite icyo gushyira ku murimo wawe kandi n'abatagize icyo gushyiraho mu kuri ubashakishirize no kubona nabo bagenda bafite ipfa kugira ngo kuri wa munsi bazagaruka nabo bazagira icyo bashyira ku murimo wawe ni ukuri koko wa Mana we uwera kandi ugitangaza uri hejuru ya byose ntawe usa nawe kandi ntawe uhuye nawe witeka iyo twibutse ibyiza wadukoreye twumva twagushima twakurata ugaca kugira ni ukuri dore ijambo ryawe ni ukuri ntiriza ku busa yewe ni ukuri ryatunesheje ryaduhezagiye none ni ukuri amasaha asigaye nyuma yose yasize mu biganza byawe byenda gukorwa byose bikorwe nawe ni ukuri byo gukorwa n'umwana w'umuntu ahubwo ari kurushaho kubikora urakoze kukugira neza kandi kukudukunda uri Imana nyamana uri hejuru ya byose ni ukuri turakurase kandi turagushimiye akanya kose gasigaye tugasiga mu biganza byawe bizeye kukudukurishe ku izina ryawe Yesu. Bwana Yesu asiwe. Imana yakoze tugeze mu kanya k'agakeza bangutse k'amatangazo tuvuga amatangazo abwiriza no gusaba kubwiriza last afishikira ariko ngo atubwira amatangazo y'ubwiriza. Mani Bwana Yesu asifiwe. Tumebarikiwa. Tumebarikiwa. Utaheza niwe tunaboriwe. Utaheza. Roge ndo heza niwe. Barikiwe sana. Kajeshe niga hora witama ndakwishuye aho ka kuko gahotse kwitama nakundi byari biryoshe mugabo umwanya nawe ntabwo bitujana n'imana utukuri sawa Bwana Yesu asiwe. Kumbure ikindi gihe n'Imana yasubira kumutuma hano turegeranye turamubwira Haleluya. Basi tugeze mwanya w'amatangazo. Turazi ko dufise abaririmbyi n'umupastori bari hariya muri Fort Worth muri Texas. Mu gitondo twavuganye bari amahoro mu kanya ibada niyo yahera bacosura gutanga urugendo. Rero tubasengere uko mwabasengeye bakigenda bashitse amahoro n'ubundi tubasengere kugira ngo baze kugaruka amahoro. Amen. Gome murakoze. Umwungere wacu yavuze ko twebwe ntitwemerera gusigarana umwenda kumbere niyo twagenza icyo turagikora. Haleluya. Twigishe kugenda nk'ababyeyi no kuvuga ati nyamara Petero nawe wakana n'imvugo yawe iragirana natwe tugerageze kugenda nkabo. Ya kabiri murazi ko babwiriza abagizi b'isi bababwira igikorane kizobera amariro hariya muri Texas. Rero ubutigu burashitse ni mu kwezi kwa kangahe? Ubu naho turi kwa kangahe? Aho ushishikare kubitegura kugira ngo icyo gikorane tuzokijemo. Kwaya ya Ngoje yatugururiye yagiye muri Fort Worth, hanyuma bavuye muri Fort Worth twese turonse
kwiyunga tugende muri amariro naho. Bwana Yesu asifiwe. Tuzotwara ubutumwa ngo guhera muri Afrika, twabiririmba tukiri muri Afrika, ariko none yemwe ikintu kiri hejuru cyane mbere naho dukoresha. Bwana Yesu asifiwe. Ngo tuzohera muri Afrika tujabuke muri Amerika tuzogeze no muri Aziya. Ubu rero Amerika turi hano, ariko kandi n'abandi turi hano. Icyo gihe kiririmba ni ukuri jewe kukwanje yiga ikiremba nibo baririmba tuzohera muri Afrika tujabuke. Sinje kwigisha rero kugeze ngaho, ntabwo banabibutse gusa. Aziya bariyo, Amerika bariyo, Iburaya bariyo. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo ni hanga ryavuye muri Afrika. Amen. Rero natwe tuzotware hano muri Texas, Yesu azoduhezagira. Ugwaruka murazi neza yuko harimo ibyasibye by'iwanyu. Ubu rero hazoba amiga uyu wa gatandatu. Uyu wa gatandatu amiga yanyu azoba hano. Samahani, si kuri wa gatandatu, ni itariki 29 ugwaruka. Kuri 29 niyo hazoba amiga yanyu. Uyu wa gatandatu hazoba hariho isemina y'abakozi. Abakozi bose dusaba uyu wa gatandatu muzobe muri hano isaha 4 zo mu gatondo. Nta masengesho azobaho. Yego mugende mutwaye iri jambo turakunze kuvuga, hanyuma undi akataza umubendo kuzose kandi twari hano twumvise nta masengesho azobaho ku gatandatu. Tuzoba dufise isemina y'abakozi guhera saa 4. Basabwe rero buri mukozi wari we wese azoshike kuri iyo saha. Hanyuma semina y'ugwaruka nayo amiga y'ugwaruka ni kuri 29. Bagomba kandi twibutse abakozi b'Imana muri buka wa mucango wo ku misiyoni marawuyo murawibuka. Nimwaba mwaramaze gutanga umwungere ari hano acagenda agize nimba mwaramaze gutanga, ariko rero nimba tutaratanga naho gerageze kumarira uyu munsi turabigene tuzoyarungika. Sawa ayi wanje yageze ngaho nta mwanya mpereza ubundi utangaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matangazo menshi nagomba kubashimira twatanze kucamo kuja mu gikorwa cyo twarabonye abahejeje guheza. Bwana Yesu asifiwe. Samahani kwa nani gatoyi. Aya miga aho aherera dufise amiga agira kabiri yo kuja ku meza y'umwami w'uruhimbi kwegera kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero uwo wese yabatijwe mu mazi menshi, uwabatijwe mu mazi menshi turamuhaye ikaze atakimuzibira. Hari kimuzibira naho niwe nande n'Imana yiwe. Karibuni sana murakoze. Bastabuke umwanya mutasha rwose haba Mungu uliye hai na kuinua jioni ya leo, nasema asante kwa sababu baadhi ya watu wameaga dunia, lakini sisi bado tuko hai. Ndio maana tunatukuza jina lako kwa kile ambacho umetufanyia jioni ya leo. Tumekula neno la Mungu kupitia msinimo, tumekula neno la Mungu kutumia katika message mbalimbali, na kikubwa tumejifahamu sisi ni akina nani. Hivyo basi tunakushukuru kwa watumishi wako ambao watoa kule mbali kama wamekupa chakula ambacho ni cha kiroho kweli kweli. Tunaomba kubariki katika wiki hii ambayo tutaanza kazi shughuli zingine. Bariki kila mmoja ambaye anakutafuta. Tunaomba kuwe kila njia ambazo zimefungwa, njia za pesa, njia za akili, njia za maisha mepesi, katika jina la Yesu.
bariki ndugu zetu ambao hawako hapa, wamesafiri. Tunamwaga damu ya Yesu katika gari ambazo watakapotumia. Kwa damu ya Yesu tunakabidhi mikononi mwako dereva atakaoendesha gari. Kwa damu ya Yesu tunakabidhi highway zote ambazo watakazopitia na teki zuru. Asante kwa muujiza ambao unakwenda kufanyia. Uwe nasi jioni ya leo, utupe kujiandaa, kwa sababu umesema kabla ya kifo kinaweza kikaja. Tunaomba utupe kutakasa akili na mioyo yetu, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. hanyuma mana tukira turamushima ko watuzigamye bwo ku mwanya wa mbere tukaba tuwezeza amahoro. Ubu nawe tugomba tugende mu mwanya ugira kabiri. Tukiri hano hari n'abatemererwa gushika mu mwanya ugira kabiri kubera bakiri abana. Hariho abandi batemererwa kuko batarabatizwa. Hariho abandi batemererwa kuko byabagoye bagatana kuva mu rusengero. Rero batemererwa gushika mu mwanya wa kabiri nabo n'abantu bawe. Mu izina rya Yesu ndabasabiye ushishikare kubana nabo, ubazigame, ubarinde ibyago kugeza aho bazoshikira mu mwanya ugira kabiri. Mana, sabo gupfa rubi nabo gukira, abana nabo gukura, turagusabye kubagirira neza, kutugirira neza aho batakuba bari, ushishikare kubagirira neza, ubaha inyota yo kutoshika ku Mana. Urakoze tugiye kubana nabo, hanyuma natwe tugiye gusigara, ushishikare kugira natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Abatemererwa hanyuma tuje dusaba mugende nimusohoke hanze muhagarare ngaho gusa muri wowe. Ijambo ry'Imana rifatwa nk'igikinisho muri iki gihe, hagiye kuzigira